Generali yarakosoye Generali Majoro n'amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa muri CNDD FDD, aho ibintu bitoroshe na gatoya kuri Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere yongeye kumwoherereza message ndetse itangaje, akamwandikira amukeza ku myaka 5 amaze ku butegetsi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose ngo yakwe telefoni, akaba yaragiye anakora amasaka ateye ubwoba, aho yakoze ibishoboka byose kugira ngo Bunyoni ntaronke telefoni, ariko bikaba biboneka neza ko Bunyoni afise telefoni kandi ko abandanya kwereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko amusuzugura bikomeye cyane. Mu mwaka wa 2024 uriko uratangura, Generali Arengiyome Bunyoni yarakoze ikintu cyatunguye abatari bakeya kugeza kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yandikiye umukuru w'igihugu amukeza ndetse amwipfuriza gutangura umwaka musha wa 2024, ndetse akamwipfuriza ko yogumya gutwara igihugu ndetse no kurongora abarundi, ndetse akanamwibutsa ko aho Bunyoni aho yari uwo munsi nawe ashobora kuhashikira. Ibi byateye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye ku rugero ruteye ubwoba. Icyongeye kumushavuza ndetse kimutera ubwoba nuko mu ndwi ishize Generali Arengiyome Bunyoni yongeye kwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye amukeza ku myaka 5 amaze atwara igihugu. Generali Evariste Ndayishimiye akaba yaraguye mu kantu akagira ubwoba, agahita ategeka isakwa ryihuse kwa Generali Arengiyome Bunyoni. Ibi byose bikaba byarateye impari zikomeye mu bihangange, ndetse benshi bakavuga ko Bunyoni naho ari mu ibohero ariko ari kibanza ciza yabonye cyo gutegura imigambi yiwe afise umutekano, ndetse akavugana n'uwashaka agakora ibyo ashaka, aho amakuru adushikira yemeza ko Generali Arengiyome Bunyoni ari kuvugana n'ibihangange nka byose bikomoka muri CNDD FDD, ndetse bakaba bamaze no kuganira ibintu bikomeye cyane. Benshi bakaba bibaza icyo Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukora. Bunyoni yaronse telefoni bigenze gute? Ikibazo gihanze Ndayishimiye ndetse kimukomereye, kuko buri mwaka Generali Bunyoni arakora akantu gatangaje gatungura Perezida Evariste Ndayishimiye. Kubona Generali Arengiyome Bunyoni ubwe yarandikiye umukuru w'igihugu akamukeza ku myaka 5 amaze atwara igihugu, ni ikimenyetso kitabesha ko Generali Arengiyome Bunyoni agifise imbaraga kandi akomeye ku rugero ruteye ubwoba. Byose mugiye kubikurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ibashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibyabaye ku ibohero rikuru rya Gitega ntibyari byoroshe ku munsi w'ejo. Abapolisi baje nk'igitero bari benshi cyane, baje barongowe n'umukuru w'igipolisi ariko utarabashije kumenyekana kuko yaje yambaye ibintu bimunyegeza mu maso. Abapolisi bazananye n'abakozi b'iperereza ndetse bazana n'abandi bajenerali babiri begereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Abo bose ngo bari bacunganye bidasanzwe hagati yabo, kubera bari bikekana ko hoba harimwo abakunzi ba Bunyoni ndetse n'abariko barakorana na Bunyoni ku rugero rutangaje. Abo bose byarabonekaga neza ko badahuje, ko buri wese ari gucunga uwundi. Bari baje gusaka Bunyoni ku itegeko ryavuye kwa Perezida Ndayishimiye, adatahura ingene Bunyoni yoba atunze telefoni kugeza aho amwandikira amukeza ku myaka 5 amaze atwara igihugu. Generali Bunyoni yaripfurije umwaka mushasha mwiza Perezida Ndayishimiye wa 2024. Igitangaje, nyuma y'umwaka wose Generali Arengiyome Bunyoni apfunzwe, ntiyasubiriye kongera kwandikira umukuru w'igihugu, ahubwo icyamutunguye ndetse kigamutera ubwoba nuko mu ndwi ishize Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye ubutumwa buvuye
kuri telefoni iri mu mazina ya Generali Arenguiyome Bunyoni imwipfuriza ishya n'ihirwe ndetse imukeza ku myaka 5 amaze atwara igihugu. Iyo message Ndayishimiye yabonye ikaba ririmo ibintu biteye ubwoba atashatse ko bijya ahagaragara, gusa icyamutunguye nukubona Bunyoni na n'uyu munsi agetonze telefoni. Ibinyamakuru bitandukanye byavuze ibyabaye ndetse byerekana ko telefoni Bunyoni azikoresha umunsi ku munsi ndetse ko akora ibishoboka byose kugira ngo yereke Ndayishimiye ko afise imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kumenya ibiriko birabera mu gihugu ndetse n'ibiriko biraba. Mu minsi iheze haravuzwe amakuru akomeye y'ingene umuryango wa Perezida Ndayishimiye waba warateruye amamiliyoni menshi cyane y'amadolari mu banki nkuru y'igihugu BRB. Amategeko asohora ayo mahera yoba yatangwa na Generali Ildefonsi Habarurema arongoye iperereza. Ayo mafaranga gushika ubu nta siguro yayo iriho. Perezida Ndayishimiye yarabimenyeshejwe ariko nta gihano yatanze kuba yasohoye. Ayo makuru yatumye Ndayishimiye asubira kwikeka Bunyoni ko ariwe ariko arasohora amabanga ashobora gutembagaza Ndayishimiye. Aha niho havuye itegeko ryo gusaka bidasanzwe Generali Bunyoni aho apfungiwe. Amakuru dufise nuko Ndayishimiye yaronse ubutumwa buturutse ku telefoni ya Generali Arenguiyome Bunyoni, aho Ndayishimiye yagize ubwoba akajugumira ku buryo abo bari kumwe batunguwe no kubona Ndayishimiye ariko arabira ibyuya yabuze uko yifata kubera ibintu yarasomye. Amakuru dufise dukura mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye aremeza ko ibyo Generali Arenguiyome Bunyoni yanditse muri iyo message harimo ibijanye n'igitoro ndetse akaba yarashizemo n'ubusuma bukomeye cyane buriko barakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yagarutse kuri Prestige bivuga ko ari y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yitwa ko izana igitoro mu gihugu, ndetse akagaruka ku bijanye n'amasezerano Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kugirana namwe mu mashirahamwe yimba ubutare mu gihugu, aho Ndayishimiye azajya aronka 50%, 30% agahabwa ayo mashirahamwe, naho atagera no kuri 20% akaba ari yajya mu kigega cya leta. Ibi byose Bunyoni yabirungikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ikindi yabwiye Ndayishimiye kikamutera ubwoba, yagarutse ku karenganyo gakomeye cyane kariko karakorerwa mu butungane ndetse amwereka ingene ubutunzi bw'igihugu buriko buranyekira mu rugo rwiwe. Icyatangaje Ndayishimiye nuko ariko araheza iyo message ayisoma. Bunyoni yamubwiye ko igihe ari gito kugira ngo abarundi bose bamenye ikibi kibihishemo ndetse ko agiye kumanikwa ku karubanda abarundi bakamutera amabuye kubera ibibi yabakoreye. Ndayishimiye yarashavuye cyane yumvira no kuba yahitana Bunyoni, ariko yisanga akikujwe n'ibihangange bitamworoheye na gatoya. Ndayishimiye ntiyumva ingene Bunyoni yoba yarashoboye kuronka telefone, ingene afunzwe ntaho byoca ngo imushikire, ari mu gashoka wenyine mu ibohero. Kugira umuntu amushikire aca ku miryango 3 icunzwe bikomeye n'abapolisi. Imfunguruzo 6 z'iyo miryango zifiswe n'abantu 3 gusa: umukuru w'igipolisi mu ntara, umukuru w'iperereza mu ntara, be n'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega. Umuntu arekuriwe kuraba Bunyoni ni umukenyezi wiwe canke umwana wiwe, nabo nyine ntibashobora kumushikira batabanje gusakwa. N'imfungurwa bamushiriye abapolisi babanza kuraba ko atakinyegejemwo, none telefoni zaciye hehe kugira ngo zishikire Bunyoni. Isakwa ridasanzwe. Amasoko yacu avuga ko ejo butari ubwa mbere Bunyoni asakwa. Bahora bamusaka mu masaha y'ijoro k'isaha 5 z'ijoro canke isaha 10 z'ubuca. Isaka ryejo ryabaye giturumbuka ku mwanya utamenyerewe. Bunyoni yasatswe isaha 3 ndetse akaba yaragarutse gusakwa ku mugoroba. Cya gifo cy'abapolisi gishitse Bunyoni yarasohowe kagasho kiwe yisangije, bamwicarika hanze aho n'abandi banyororo bose bashobora kumubona. Umwe mu bamubonye yagize ati Bunyoni yaronze agasho kiwe
kasatswe ari hanze. Isakwa ryaramaze umwanya utari muto, hanyuma abapolisi baratora telefoni zirenga 3. Ingene izo telefoni zageze aho hantu ni ibinyegezwa bikomeye. Hari harimwo telefoni 2 nini n'indi telefoni ntoya. Umwe mu bagenzi ba Bunyoni we yatubwiye ko yibaza ko telefoni zaje zisanywe n'abapolisi, ndetse avuga ko bajya no kugenda bamusigiye izindi. We agira ati ko bari bamaze kumusaka kenshi no mu ndwi iheze bakaba baramusatse ntibahagire ico batora. Izo telefoni zoba zivuye hehe? Nibo bazizanye canke se nibo bazimuzanira nyine kugira ngo bagumye bavugane? Ikigaragara cyo Bunyoni ariko arakoresha rwose zimwe mu nzego kubera amahera y'umurengera afise. Generali yarakosoye Generali Majoro, ariko tubisubiremwo biragoye kwibaza ko Bunyoni yabura umufasha kuronka telefoni. Amafaranga afise ashobora kugura uwo ari we wese, harimwo n'abamucunze. Bunyoni asanzwe yararongoye inzego zose z'umutekano imyaka itari mike. Benshi mu bari mu nzego afise ibyo yabakoreye kumbure batibagira. Iruhande y'ibyo yarabaye indongozi ikomeye ku rugamba, ku buryo afise abiwe mu nzego zose z'igihugu. Uyu ni umuntu yobura uwumufasha gute? Ndayishimiye aracabuze itiro pe. Umwe mu bakurikirana ibya Bunyoni nibwo yatwandikiye ati nimba byarakunze ko Bunyoni aronka telefoni n'ingufu zo kumucunga, bashize ko reka mvuge nti General yarakosoye General Majoro. Dosiye ya Bunyoni nukuri yaracafuje cyane ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bibaza ko Bunyoni yarenganye, ndetse ibyo Ndayishimiye yagirije Bunyoni byarabonetse neza ko ari remetanya rikomeye yakorewe, kuko yamwagirije ko ari we utuma igitoro kitaboneka mu gihugu. Ariko amaze kumupfunga byarabonetse neza ko Generali Bunyoni ahubwo nyabuna na gake kabonekaga ari we bigiragamwo uruhara, kuko Ndayishimiye yaramutinyaga bigatuma adakora amanyanga menshi. Ariko aho amukuriye akamupfunga, ibara ryaraguye ndetse ibintu birakomera cyane. Bamwe n'abandi bagira ico bavuga ndetse bakerekana ko ibintu biriko birabera muri CNDD FDD ari intambara ikomeye cyane ishobora gusiga isambuye byinshi. Intambara y'ibihori ngo inezereza ibisiga. Aba bose bahayagiza ngo narekurwe ndazi surukundo bamukunda. Mbere benshi ni abapozi ba CNDD FDD. Rero n'umudede ufunze uwundi. Muribuka yede kwa mwiribuka benshi bavuga ibitaroranye bamushira ko amakosa atagira uko angana. Gusa ibi bari gukora nibyo byiza, kuko bizarangira ubutegetsi bwabo aribo baburangije ndetse babutaye mu manga, kuko nabo bwabo bariko barakora amakosa atagira izina. Nta gasuzuguro karuta ako ngo neva ni jewe Bunyoni ndakwifurije ndagukeje mu myaka 5 umaze utwara igihugu, ndetse nkaba nkwifurije kuzarangiza iyi manda. Ikindi cerekana ko burya afise abakunzi bari mu nzego. Ubusumwe tuzumva amakuru ashushe y'ukuntu yatorotse ibohero. Erega ni generali kandi arashobora no gukora ibintu bitangaje. Bunyoni ndamwifuriza kurekurwa kandi agasubizwa mu kazi. Ndamwemerera nukuri yarakoze ibikomeye, kuko akiri mu butegetsi ntabwo kwegeze tubura igitoro nkuko byifashe uyu munsi. Undi nawe yagize ati jewe ikibazo nagira ndakubaze ni kimwe gusa, kubera iki umuntu agize ngo avuge ibiriko birabera muri CNDD FDD ibara riba riguye. Nukuri ibintu biriko birakomera cyane ndetse bigeze kure, nuko abadede badashaka kubyerekana. Bunyoni ataraja mu ibohero byaragaragara ko ari we ateje ibibazo igihugu, ariko kuva afunzwe ninde yambarira icahindutse coba caje corohereza umwene gihugu. Dufashe amezi n'imyaka amaze mu gasho tugaharura ibintu byagiye biba nabi kurusha, kosanga igitirigiri ari kinini cyane. Akabazo mfise ko bamwise amazina menshi za maconco rikajamwo umunsi ibibazo turimwo. Tuvuge ko
hoba harabonetse uwundi maconco mushasha ashobora kuba yinyegeje ibwami nk'uko bavugaga bwa mbere. Ni ukuri Ndayishimiye niwe maconco yari akwiye gufatwa agapfungwa. Undi nawe yagize ati Mukamamana ndadamwe warayi gusa Bunyoni ni umwe mu bategetsi bakomeye naho afunzwe kandi abazomuha barahari ndetse begereye Ndayishimiye. Barya bagumya bakeza bunamira Ndayishimiye nibo bari kuha itelefoni Bunyoni. N'agasuzuguro karenze kubona Bunyoni akeza Ndayishimiye ku myaka 5 amaze atwara igihugu, akongera akamwifuriza kurangiza manda yiwe. Ni ukuvuga ko harimo akagaye gateye ubwoba. Ni byinshi biriko biravugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho CNDD benshi bemeza ko iriko iraberamwo intambara ikomeye cyane. Byose tukaba turi bashikirize tunyuze kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.